Turabahaye ikaze mwese abakunzi b'ikiganiro ubugingo busagutse mwahora mudukurikirana cyane biciye kuri WhatsApp canke Facebook ariko uno musi twabazaniye bishasha ubugingo busagutse TV abenshi kuri mwebwe ni sengesho gishuha kandi twese turabinezerewe rero abakunzi bacu mudukurikirana mu Burundi mu Rwanda muri Amerika Iburaya n'ahandi za Australia turabafise benshi badukurikirana uno munsi n'umunsi isengesho gishuha turabahaye ikaze rero mu kiganiro cacu muzohora mudukurikirana ku biganiro bitandukanye vy'ijambo ry'Imana intahe n'ibindi bitandukanye kuri channel yacu ubugingo busagutse TV kaze rero ngaruke hano ibubamfu bwanje dufise abatumire badasanzwe abatumire bafise ibintu bidasanzwe Imana yakoze mu buzima bwabo uno munsi rero bagomba kutubwira muri make ndetse akomeye ivy'Imana yakoze reka aka kanya ngaruke hano ndabahe ikaze mpere ibubafu bwanje ndabona umupapa mwiza berewe ndamuha ikaze atwidondore kaze murakoze kutwakira je nitwa Barahinduka Tade ndubatse nubakanye uyu mufasoni mubona yitwa Irakoze Belize nawe nyene bazakaza kufata umwanya kidondora Imana yaduhezagije ibibondo bibiri ubu dufise umuryango urimo ibibondo bibiri murakoze cyane Tade reka nawe tumuhe akaryo nawe kumbure avuge twumve n'akajwi kiwe abariko baradukurikirana nawe wumva akajwi kiwe imbere yuko atubwira ivy'Imana yakoze bidasanzwe murakoze nitwa Belize Irakoze nubakanye n'umushinga nahe Tade Barahinduka hama Imana ikaba yaraduhezagije ibibondo bibiri murakoze cyane uno munsi hano muri abatumire badasanzwe ku kiganiro mushaka gushikiriza bari hirya no hino hano kuri televiziyo ubugingo busagutse TV ni igikorwa kidasanzwe Imana yakoze mu buzima bwanyu uno munsi muje gushingira intahe kandi kanatsinda n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yavuze ngo uwo bizotera isoni kunyemera cyangwa kunshingira intahe imbere y'abantu nanje bizontera isoni kumushingira intahe cyangwa kumwemera imbere ya data n'abamarayika ntatevye reka kumbure mpere kuri Belize uno munsi uri hano aka kanya hariho ico ugomba kuvuga Imana yakoze tubwire abadukurikirana bega Belize ushitse hano hariho byinshi uvuga nigiki Imana yakoze nihe ntahe ufise yo gushingira Imana ku bikorwa yakoze murakoze jewe mfise intahe naragwaye kuva mvyaye umwana wa mbere naragwaye namaze 3 mois mvyaye ico bita kwerera umwana narerereye umwana inyuma y'amezi 3 niho natangura kugwara navyita yuko ari kuja kwerera umwana bisanzwe kujuja mu bihe nk'abandi mugaje siko vyahavuye bigenda nari nzi ngo nivyo navuga nti ko ngira nibarutse ngira wabibarutse niko bigenda mugabo ntivyavuye bibuko nafashwe n'ingwara y'ugusenya narasenya cyane gusenya no kuva amaraso yego naravuye amaraso nkagira ngo ni ibintu bisanzwe kuja mu maregre nk'abandi mugabo siko vyari bimeze vyaza gose bigaseseka ku bwinshi hanyuma nditura abaganga baramfasha bakabarampa imiti ndayifata hanyuma haragera igihe birahagarara rero uko vyavuye bibandanya uko ku kwezi kujya tuja mu maregre nk'abandi vyaraza ntivyahagarara impaka nsubire kwa muganga bampe imiti harahera igihe nuko tuvyaciye bigenda tumara igihe ari uko umwaka urahera wa kabiri urakurikira uko rero vyagenda biragenda imisi ko yakahaca niko vyakura iyo ngoranje ngene ko yakura
ego nimba ndagutegereye neza no kuvuga kuva uvyaye uwo mwana yego wagumye uva bitahagaze yego igihe cyose kuva avutse yego umva aho barampa imiti bigahagarara hama nsubiye nkajayo kandi mu bihe bigahagarara mfashe iyo miti haragera rero igihe aho navyaye umwana wa mbere muri 25 janvier 2012 umwaka urahera ari uko bimeze bampa imiti umuti umwe wanse bagacasura kampundi uruta haragera igihe rero imiti inanigwa nkaja kwa muganga bagaharu imiti yose bikanka hanyuma nkahindura abaganga ico gihe nari nkiri ku muganga mu ginekologe yitwa Jean Odette aragerageza uburyo bwose bushoboka nkaja no ku bandi nafatikanya n'abandi kuko urumva navuga umwe ngira ntavyo yoshobora rero niho nukuri uwo mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu bigumuko kandi rero hoho rero nagumye ndemba sinka kwa kundi bigitangura ahumva imiti baragerageje imiti yose bikanka kwihagarara umva nacenguma muri ivyo bakantera inshinge haraho vyakunda ko bihagarara ahandi biratinda biranka aho umva ko vyamfashe muri 2012 mvyaye uwo mwana wa mbere birashika 2016 bisubira kugaruka oya vyagumijeko umva vyagumijeko yego kuva iyo 2012 vyagumijeko yego umara imyaka yego gushika muri 2016 yego uva bidahagaze yego aho umva bari bakimpa imiti bigikunda aho guva ico gihe ca 2012 gushika 2016 aho barampa imiti kugira bihagarare aho vyari bigikunda hanyuma rero ico gihe hari le 31 janvier kuba ariko baradukwirikirana kugira ngo bavyumve neza iyo baguhaye imiti ho vyahagarara umwanya ungana gute vyarahagarara umwanya muto hamasubiye kundi kwezi nkaja mu maregle urumva byaca bisaba bikaza kwa kundi nyene hanyuma nkasubira gufata imiti no kuvuga ko usubiye mu bihe vyawe ntivyahagarara oya hanyuma rero ico gihe nukuri uwo muganga Jean Odette ndamushimira cyane kuko yaranyitayeho arabona yuko nawe nyene mugabe igiye kumunanira arambwira aransezera arambwira ati nukuri jewe ngira ngerageze icanyuma hari ibintu mbona mu ndi wawe nkuko woba wakoroye nkinda inda yoba yavuyeyo mugabo je mbona atari ivyo umva ivyo nyene ivyo vy'amaraso barabona mu nda ibimaje mu nda babona akashaka kungira kiretaje ugira ankorope mu nda mugabo ati sivyo hanyuma niho yavugana n'abahindi ico gihe cyo muri 2016 umwaka wa 2016 hari abahindi bashaka kuzi ni Burundi baravugana arababwira kayanje baramubwira umva baca bashaka ku program yuko bazoza hama bace banyopera barabe bakure ivyo bintu baraje baca bangira operation muri le 31 janvier 2016 niho bangira operation muri Kira nukuri kandi ndavye muri ecography avant yuko ntaha narabona ko bitariyo hagati aho imbere yuko tubandanya aho bakugira operation bari bamaze gutora ingwara bari bamaze kubona ivyari byo oya nta ngwara bakugira operation bambwiye umva barabona ibintu biri mu ndi wanje ayo maraso yuzuye mu ndi wanje umva gushika ico gihe cyose nagwaye ntibabona ingwara nimwe hanyuma rero barangiriye operation barabona ko vyavuyeyo hama ndataha mugabo rero ntashe sinzi kara kantu buguruye sinzi akantu ngira abo bakozeko kuva rero ico gihe vyaciye biza ku bwinshi ntivyasuye guhagarara no kuvuga bopeye ngo bihere ariko bahejeje bitwa ko bakuvuye bica bisubira itoto hoho rero vyaje nkuko ntari bwigene ndabibona ico gihe cyose nari mfise anemi imwe iteye ubwoba umva gukama amaraso birumvikana kuko warayase umva naho nafata imiti nagumye ku miti mugabo naho nayifata umva amaraso yaguma avayo hanyuma rero ndaja ku baganga benshi ndibuka ko nagiye kwa docteur mu ginekologue yitwa Inosa gikorera kuri Avendola Métier niwe ndamubwiye kungene bimeze umva ahantu hose nacangira barabona ati umuntu arabye baranyitaho niho rero yambwira ati umara ukwezi ko sambaye kotex umva yangiriye impuhwe ntivyari vyoroshe ibihe na rimwe umva kandi ngiye kuha muganga kubera barabwiye ati bimeze uku afise anemi umva baranyarukiriza sindigira ntonda
kandi mpagaze umwanya muto mvuye muhira niteguye nkambara ndahatevye hasi hose vyaca bimera nabi impuzu nambaye zarononekara birumvikana. hanyuma rero aho bigeze aho nditura aho Jean Dete yambwiye ati nje ni rya nyuma ndakuvuye nukuri yaramaze kuba akuvura kenshi imyaka nukuri 4 arambwiye ati jewe ngerageje rya nyuma nukuri uzocuja kwivuza ahandi uzoja mu bihugu vyo hanze no ndabona yuko bigiye kuyobera umuganga arakubwiza ukuri ati bigiye kunanira sindabishoboye na cyane cyane urumva ko ingwara batari bayizi ntibabona ico ntibabona igituma ngumamva iyo ngwara yarabananiye gutora ntibabona igituma ngumamva hanyuma rero ico gihe yambwiye ati nukuri jewe ni rya nyuma uzocuja kwivuza ahandi kandi arambwira yuko neza abona ko ntazosubira kuronka ikibondo yaranseze yarambwiye ati jewe nukuri hamwe igihe imana turayumvira abaho hari aho imana yukora ibitangaza nk'ubusuye kuronka umwana umva aho yashaka kumpa impanuro nk'uko hamwe bakubwira ati uronse umwana ucuja ngo ku ma metode ngo ugira ngo utandukanye imvyaro bijya bintu ntuze wigera ubifata kuko ubifashe bishobora kuca ugirako ntusuye kuronka ugacuca ivyo ndavyumva aranseza ambwiye ati uzoje kwivuza mu Rwanda canke ushoye kuja ahandi mugabo jewe hanje ndahejeje hagati aho urabona yuko iyo umugwayi agwaye yiyumvira yuko kumererwa neza kugirirwa neza kandi niko biri ko ari kwa muganga wewe muri ivyo bihe wari urwaye wiyumva gute n'igihe uwo muganga amaze kukubwira wiyumva gute wabona ko ugiye kubikora gute kuko muganga aragusezereye ati si nk'ibishobora watashe umerewe gute mu mutima indani muri wewe cyangwa mu vyumviro byawe wumva umeze gute hari ibintu bigoye kwakira buriya turabana b'abantu hari ibintu bishika bakubwira ukumva ko bigoye kwakira witegurira urupfu none bakubwiye ngo nukuja umva ati ahanje ndahejeje kandi waruzi ko ari kwa muganga bagiye kukuvura umva ko ari ibintu bigoye cyane kimwe gusa apa ubabare nari mfise urumva urizera imana kandi aho hose narasenga n'ukuri watashe ari kubona kumengo birarangiye ubuzima nabona hari ukundi wabona vyogenda narabona ko ubuzima buhagaze no umuntu akubwira ngo uje kwivuza mu bihugu vyo hanze ubutunzi mufise biragoye ni ikintu kigoye cyane ntivyabashobokera oya muri ico gihe twabona yuko bidashoboka twabona ko ari ukurindira ukicara ukarindira hanyuma kandi aho urumva hari aho ibiharuro vyamanuka ikweri ya anemia n'ifisi haraho ibiharuro vyamanuka cyane bitankundira ko ushobora gusohoka ubwa hose nabirenga ko nkagenda hari ahantu naja ku karago chaque mercredi mukanyosha narafata ku karago no kuvuga aho basengera urumva na cyane cyane urufise inkuru za ko abaganga bigiye kubananira hari hageze ko uyegereza imana cyane gose abantu benshi barandangira ngo hari umukozi w'Imana ngo azogufasha ngo gusenga ntaho ntaja nta namwe n'ukuri undangiye nta namwe ntaja mugabo rero haragera igihe hajya ugwa igihe kinini biragoye haragera igihe mpeba vyose no gusenga n'Imana ndayiheba ndavuga nti Imana yabihari n'ukuri yari kuba yarantabaye ni ingwara yari ikomeye hajya kubura amaraso uvuze ku aho navaye amaraso cyane hajya n'ingwara yo kubura amaraso ni ikintu gikomeye cyane nta buzima bufise jewe narashobora kuvyuka mu gatondo umushinga ntahe wanje yagiye ku kazi aho nabandi je nyene muhira umwana ari kwishura nashobora kuvyuka nkaja kugira ngo nje muri toilette nari kubita hasi bikubita hasi kubera kumbure kubura amaraso nta maraso nari mfise naravyuka kugira nshobore gushika naragira ibizunguzungu nkasanga naguye sinamenye umwanya noba naryamye aho hasi ico nakora navyuka nikora mu mutwe inyuma numve ko ntoba nabomye hasi kugira ni ibintu vyari bikomeye gose ntivyari vyoroshe kuko urumva wari kuba hafi yabaye nawe yagiye kurondera na cyane cyane ko mwasohora amafaranga menshi muri ico gihe hanyuma rero maze kwicara muhira gusenga ndabihagarika ndavuga nti iyo Mana ntayibaho uko yari kuba yaraje kuntabara ndamara igihe
naritegura navyuka ngongere noge ngongere nje gusenga nkaca usanga biranse nkasubira nkaryama ndaba muri ubwo buzima je umva kwa muganga bamaze kugira vyose ntitukibishoboye je naragiye no mu kirundi nukuri je narabwiye umushinga ntayo wanje ati ntaho tutaronderera reka tuje mu kirundi naho kumbure hari aho usanga babishobora turagenda. Nagira ndakubaze akibazo igihe wagwara iyo ngwara wari usanzwe wo ukijijwe kumbure ngira turaja kuhashika ingene vyahavuye bigenda wari usanzwe ukijijwe wari usanzwe uri umuntu w'umukristo nkuko tubimenyereye yizeye Imana yahaye ubuzima bwiwe Kristo? Gukizwa ego nari nkijijwe nesengera muri katolika ugabo ngira sebe bwagere ku rugezo ngira ubundiko ego ko gutahura byinshi ego hanyuma rero mbandanije turaja mu kirundi mugashi dushitse muhira hari ivyo ntakoresheje naciye ngira ubwoba sinabikoresha mu nyuma rero ndaho hacaraba ngana nk'umumarayika Imana yarumvise. Urumva aho wagiye mu kirundi mwabivuganye n'umugabo wawe cyane gose murabona yuko ntaho tutagiye reka turondereraho inyishu hose ishobora kuzana ego nta nahamwe atamperekeza no kwa muganga ntaho yigeza ntererano naho yabiri ku kazi namubwira nti ndaremvye ingo tuja habambariye tuja nta nahamwe ntaro atamperekeza. Gatoyi ukiri ngaho ariko tuca tubandanya nagomba kubaza umushinga ntahe wawe Tade turazi yuko hari ibihe biba bitoroshe urumva umupfasoni wawe yaragwaye ava amaraso kandi imyaka myinshi urumva muri ubwo buryo hari biba bitaheza ngo bibandanye neza wewe wavyakiriye gute ico gihe cyose yaragwaye nta gatima koba karagize akati narushe ndashobora kuraba ingene no bigenza nkamworohereza hanyuma nanje nkiyorohereza nkironderera ingene vyogenda handi? Murakoze kuri ico kibazo nukuri twarabaye mu bihe bikomeye uko yakarabivuga nuko yabidonze nuko vyagenze ego twagiye duhura n'ibihuhusi nibaza ko yari satani ariko aratubuza kuba mu mwanya wacu rero jewe ntako ntagize naramuherekeza naramubaye hafi je narafashe nti ukujya turahira tugiye gushinga urugo uko tubumwe hama mu mahirwe mu magogwa kuzomukunda nkamusonera iryo jambo narikoresheje narigize gwanje hama rero nkabona karushe cyane ico gihe narakora kandi rero vyaroroha mugabo kuko nabwagire mu kibazo cyo kuvuga ngo byari bigendeka kuko uburyo bwaraboneka hama mungana mu hafi avuga ati tujaha tukagenda ngo yumvise ngo ari mu ginekologa ngo ameze uko hogi tugende ngo afata avura ryari tukarondera programme ngasaba uruhusha ku kazi tukagenda nta hantu na hamwe nta biro vy'umuganga numwe yigeze yinjira namo tutari kumwe. Biragaragara ndumva yuko byanabasaba ko mutanga uburyo amafaranga yanyu reka tubwira ariko barabakurikirana yuko ndumva ko yari umugabo w'akarorero ariko hari ikibazo numva no kubaza gito cyane mbega ni nsa nk'usubiramo ico nagira nkubaza ariko mu bundi buryo ko wasohora uburyo kandi urumva nibaza ko atari karakora ntiyari karakora urumva yaragwaye nta hantu wewe waravuze uti reka ndamureke nimba apfe canke ndamutererane mu buryo kumbura urabona yuko na cyane cyane abantu b'abagabo barakunda si benshi bavugwa ko bihangana ariko mwe murakarorero nico gituma muri ko mushingira intahe Imana ukavuga uti kumbure ndarushe kubera uburyo mbega uburyo hoho birumvikana ko mwatanga bwinshi nta wigeze uvuga uti reka ndabireke ndamureke habicobaye mu mutima wiyumva gute ico gihe je umutima sinva ngo nari ntekanye mugabo navuga nti ingwara yaragwaye nayigize yanje nanje hama kandi burya kiganza cyuhoraho cyama kihari kiri ngaha hafi yacu uko biri kose kihari byarashika hakaba na ronsi cyo nkora amara akaba arabonetse mugabo sinda yabone agenda mu
mu ngwara z'umufasoni wanje zikaja karihwa kwa muganga. Sinigeze mpungabana na gato kuri ico kintu, nagombwira bariko baradukurikirana ko Imana yarangiriye ubuntu, kandi aho sinari naho tarahashika sinari bwitwa umuntu yejejwe cyane ngo menye biriya ku vyerekeye amabanga y'Imana. Nico gihe nkiri mu katolika, naho nyene narasenga ivy'Imana ndabizi, mugabo cinamubona agwaye, hama akavuga ko agomba kuja kwa muganga, hama twahezagiwe amahera tukamwandika uko naho twagurana, ntigeze asiba n'umunsi n'umwe kwa muganga ngo hari habaye ikibazo iki n'iki. Narahaguruka nk'umutwe w'urugo, ngahaguruka umugabo ko akaje karaba umugabo mu rugo, cyo gituma tubaba twita ngo umutwe w'urugo. Byose narabikora, nkamenya ngene ndayipanga hamwe n'akazi n'ivyo cyo kwa muganga. Sinigeze niyumvira ncika intege ngo ndabisha amaso inyuma, namugumye ndamukunda, nagumye ndi hafi yiwe. Na cyane cyane ko abareka mbwira bariko baradukurikirana, murumva yuko icyatumye Tade aguma ashigikiye umupfasoni wiwe hari ikintu yibuka. Uno munsi nagomba kubwira bariko baradukurikirana, umuntu wese akwiye kwibuka igihe bahura ngo babane. Urumva ko hariho indahiro, reka tuyite indahiro, ryari isezerano rikomeye yuko basezeranye ko mu magogwa no mu mahigwa bazogumana. Urumva ko Tade ntiyari yavuze ko tari bwamenye Imana cyane, muga yagumye yibuka ijambo yavuze. Reka rero tugaruke cyane aha kwa Belize nkuko yabivuze, yatubwiye byinshi. Belize, wewe uri kuraraba ingene umugabo wawe avyifatamo, warumva nawe gutera intege, wumva ko utandukanye n'abandi? Agiye umuntu mumaze guhura hama mugasezerana mukabana, mubaye umwe, iyo ubabaye nawe arababara, niko nabifata, ko novyita. Umva iyo aravye hirya abarenze ku mategeko Imana yashinze. Yego, niko novyita. Okay. Nari ndabikuye, ndibuka aho twari tugeze, wari ugeze ahantu uvuga yuko waba utemba kubera uri kuragerageza kwifasha mutwe waba ukeneye kubera atari hafi. Reka tubandanye n'ikiganiro cyacu. Wari navuze cyane aho abaganga, hanyuma uraja mu by'abapfumu bajya bavuza imiti y'ikirundi. Byavuye bibandanya gute Belize? Wabandanirije he? Mbega abapfumu baragufashije? Oya, abapfumu hajya ntibavura n'abantu batujya amahera gusa. Nakire menyeshe n'abajayo, ahubwo ntibaze baniyumvire no kujayo. Yego, bizera Imana yonyene ni ikiza nishoboye. Je kuntu byabandanije, nakubwiye yuko narahivye gusenga, kuko navuga nti Imana ntibaho kuko yabaraje kuntabara imyaka myinshi nari ngwaye. Hari novyita nk'umumarayika Imana yarungitse kugira ishobore kumpagurutsa. Hari umudamu yitwa Aline, Madame Pare wacu kuri mariage, niwe yaje ngira nk'umumarayika, araza arankura muri izo ntege nke nari mfise, arambwira ati haguruka, reka kwicara ngo ahubwo ndakwereka ahandi Imana iri. Ambwira ati jenje kugushingira intahe, ndazi yuko uzoza ugahaguruka ukava muhira ukabiraba, ukabona ko ari ivyo atari ivyo uzoca usubira wuzire ngaha wicarire nta nakimurindire umunsi w'Imana. Arambwira yaje anshingira nk'intahe, hanyuma ndahaguruka turaja gusengera aho yaja. Nukuri nari ngeze kure, nta maraso nari mfise. Narafata bus nkashika muri ville, nkama aho dushika aho hantu nkafata taxi 200 ko sinashobora kugenda n'amaguru. Ndagendayo ndamara iminsi duca gusengerayo, ndabona yuko nshitseyo nkataha nkumva ndanezerewe, nkumva nyene ko nsubiye kugira umunezero. Je batanzikira je nari umuntu akunda gutwenga, naratwengangira n'uri heha akanyumva. Je n'ubu ndabona ko atacahindutse. Ayo yego, ubu akanyamuneza karagarutse. Yego, harageze igihe ahantu ndashishwa gutwenga, akambwira ati mbe kudahirutse gutwenga, kuko nari numva mbabaye. Nukuri mu 2017 2018 nemerewe nabi cyane.
narababara nararibwa umubiri wose ubaho ngira n'ugwaragwa araribwa aho rero muri ico gihe narivuna umva abaganga ntubaheba hajya naho uvuga ati ntaco bariko baragukorera mugabo ubabaye cane urahaguruka ukagenda kwa muganga hakabundi ambwira ati genda ku muganga ubu aheruka kwitaba Imana muhisi Jean Baptiste sindayigwanya urumva ubu usubiye mu baganga ibyo mu bavura n'imiti y'ikirundi vyanse nta nivyo hari ivyo ntanakoresheje kuko nabona yuko naje ivyo nagiyemo ngira atari ivyo mu nyuma hanyuma rero uwo muganga nagiye ko arambwira ati ndamubwira vyose ndamwiganira ukungene vyatanguye ndamwereka impapuro ndamwereka ama examen maze kugirisha kuko abafasoni bo barabizi badukorera ama examen menshi kandi asaba uburyo bwinshi hanyuma rero ndamwereka vyose ndamwereka amafacture narihirako arambwira ati jewe abaganga barakusesaguriye amahera jewe ngaha ntuma ibipimo 2 canke 3 vyanse kuri ivyo bipimo ucuronderera handi hanyuma rero niwe yambwiye acantuma ivyo bipimo ndaje kubikoresha hariho ni kibabaza c'amatrompe umuti ntiwagurirwa ino wagurirwa mu Rwanda urunazimvye hanyuma barabinkorera ino muri Hwakarede nawe rero mu nyuma amaze kubona ivyo bipimo niho yambwira ati nukuri nagenda kumenyesha ko atavyo nshoboye abaganga benshi barambwira ko atavyo bashoboye nukuri barabona ati iyi ngwara yawe ntayo tubona iyo ariyo vyiza woja kuronderera uwo n'uwundi urumva bari bakubwiye ko yosumba bambere nawe nyene akubwiye inkuru nk'iyababandi ni professeur yari professeur à l'université niwe yigisha nawo ba Jean Odette nagenda ku bwa mbere abo ba Inosa umva yazi vyinshi niwe rero yambwira ati nukuri nagenda kumenyesha yuko bidakunda kandi arambwira ati kuronka ikibondo na Jens nibaza ko uzokironka facilement ahacu turabona ko atamwana uzosura kuronka arambwira ati kandi mu Rwanda ati arambwira ati ko bazoca bangirira nifuje umwana bakamvura nkakira hama nkifuza umwana barambwira yuko bazongira irya fecondation in vitro hanyuma kandi mu Rwanda yuko bishobora kwaba amahera amwe no muri Europe arambwira ati woraba kofu muja kusaba mu Birigi aho turatangura umva abaganga bose bakubwiye ati ntibikunda cha turatangura nari mfise muramuka zanje akiri mu Birigi turabimubare kune bimeze niyo twatangura rero iyo procedure zo kugenda kuja kwivuza aho urumva mugabo ko nari nasuye guhaguruka gusenga yego bari bampagurukije ndasura gusenga ndasura ndavuga nti ngira Imana hari naho yotanga inzira ivyo bigakunda na cyane cyane nukuri turatangura arangirira aha ndafise impapuro zo kwa muganga ndatangura izo procedure zo kuja kwivuza donc yari yananiwe akubwira ati kumbura uronderere hanze emwe yarabimbariye aha urabe aharuta hanze ego aho twari muri 2017 ku mpapuro ziravyerekana niho yangirira demande d'une commission médicale hari le 8 août 2017 professeur Sindayigwa Jean Baptiste niho yagira urwandiko arambwira ati birasigura yuko yararungitswe kwivuriza mu mahanga ino bitari bigishoboka sego hanyuma rero turabijana muri minisante nuko ndashimira abakozi baho twabonye umva aho naye mu bihe bitoroshe sinari ndekure kuja hano na hamwe mugabo ngiye n'ahantu hato kwera umva tamaraso nari mfise yacu yaca hirya no hino ahubwo abantu barantangarira baramfashije icaraho byose bakiruka ibintu ngira vyakorwa mu minsi ngahe bo babikora mu munsi umwe hama minisante irafise ukungene ici kurungika ku baganga bandi ego bakugira bakugira iyo rapport médicale navyo nyene ndabifise hano bandugika ku Dr Magoho Jean Berkimans na Dr Ntukamazina Deogracias nibo bangira iyo rapport kugira nje kwivuza nabo nyene urumva nabo nyene turabakonsulta hama akakubaza kungene ugwaye umva ni kugira bemeze ko ari byo naho nyene ndagenda bambwira ati nukuja kwivuza hanze no ntitubishoboye le 12 octobre 2018
turagenda twese twagiye mu nzu nukuri baramperekeje wamehe ngo tugiye kwitorera ico gitangaza c'Imana Yego cyane. umuntu yihebuye buriya biragoye kumubwira ati uzokira Niyo mushinga ntayo wamuraba mwarajanye. nta muntu n'umwe wo mu nzu ngira muhira hasigaye umukozi ateka haba umwana wanje w'imfura umushinga ntayo wanje no mutonyi wanje twese twaragiye abakobwa babiri babi wanje twese twarakagurutse turagenda baramperekeza kandi mvuga nti ino bari banashize ku mapirira agiye guhagarika ivyaro kugira bashobore kubistopa no mu biryo yambwiye ati ntuze wigere ubihagarika mva muhira mvuze nti ibi bintu ndabitaye Urabiti kubera ukwizera. amapirira mvuga nti ibi bintu je nza nakize turagenda barasenga kumva ushitseho kumva biraryoshe niho rero bagize gusengera abagwayi ndahaguruka ndaje imbere baravuga ati gize intebe imbere ko abantu bari benshi ndashika ko rero umuvyeyi Apotre Sibomana Keva ni warongoye iryo shengero aransengera ndavuga nti ndakiriye gukira ndishiramo ko umva ndakize ndakira Ugira ukwizera kuko narizeye ndavuga nti jewe warabona ko nasindabitaye atahandi atari ku Mana. nta handi rero abaganga bose ngira nk'abaganga barenga 5 bamaze kukubwira ati ibyabo ntavyo dushoboye mu Bubirigi barakwimye visa none ahandi ho kwiringira ni aransengera ambwira ati ivyo vyo kuja kwivuza nibaze yuko ivyo vyo hanze ni izera Imana yonyine ndavuga nti je nakiriye kandi ndakira igitangaza c'Imana yake kirakora sasa ijoro rimwe ndaye ntafashe ka kanini ona ka kanini kagapirire ukeye twasanga tujya muri Tanganyika kuko naca mva gose kuruta uko nahora mva Urumva wagiye gusenga wanabitaye ayo kwizera n'ikintu gikomeye cyane. hanyuma rero dutashe umva nahagaritse apire mu ijoro sinza kwifata bukeye umva uryamye ugaca uraba hari uryamye ugati harera uwo munsi wa gatandatu umva hari kuwa gatanu 12 Octobre 2018 bukeye ndirigwa nta na hamwe naje mvuga nti yareka nguma muhira Byo hava bihinduka. hewe uwo munsi wa gatandatu umunsi wa Mungu ndavuga nti Imana bega Imana irabaho ndaja gusenga uwo munsi wa Mungu ndava muhira ndavuga nti je ndagiye gusenga kuwa mbere kuwa kabiri rero canja mu mahegre nko abandi umva Jesse nigira ndabimenya kuja mu mahegre umva ico gihe cose naguma mugabo umva rero uwo munsi wa kabiri bica biraza imisi 3 imboneka rimwe kuva nakabaho bica birahera biragenda hanyuma tumara imisi umva haba hari amasengesho kuri eglise ca turaryoherwa rero hagiye ubonye igitangaza c'Imana urahaguruka Urumva ko vyumvikana ko narabona yuko urumva ntiwari waranasubiye gusama kuko ntivyari mu bihe wasama gute urumva wari ugwaye birumvikana cyane. hanyuma rero aho hagiye umaze kubona ibintu Imana igukoreye uca umuryohe guca manja gusenga Yego. hanyuma rero Apotre Sibomana Keva arambwira ati je ndashaka kubagenderera mu rugo iwanyu arambwira ati ndashaka konza tukayaga hama nkabagirira deliverance araza mu mpera z'uko kw'icumi nukuri turamarana umwanya muhira turayaga aradusengera aca avuga ati aha hantu hakwiye kuza igicaniro kuko shetani yaraje irayizizira muri ino nzu hakwiye kuba igicaniro koko niwe naje no kugitanguza araza mu kw'icumi na rimwe mu ntango niho yatanguza igicaniro no kuvuga ko baciye batanga mu nzu yabo kugira ngo bahore bahasengera. Yego. Hanyuma rero arugurura twama tuhasengera imisozi kwa kabiri n'ubu niko biri. Uwo musi nyene igitangaza Imana ikora rero nico nashaka gushikako uwo musi nyene turagira rwanje hageraho yigisha ijambo ry'Imana aravuga ko ngaha mu rugo rwacu hagiye kuboneka ikibondo kizitwa Isaka. Umwana w'umuhungu muri uru rugo mugiye kuronka umwana w'umuhungu azitwa Isaka. Hewe turarabana umushinga nahe wanje ati amen amen. Ni indoto ni ikintu kidashoboka canke arabaremesheje ko mwari mu bihe by'ubugwayi. Tubavuga ati ngira niko bimeze ngira niko basenga ngira twovyakiye tuvuga ati amen amen. Mugabo turarabana mugabo navuga nti ivyo Imana imaze
ko maze iyi minsi jewe ntariko ndabona ivyo nahora mbona haragacukukwemera ko bishoboka ko byoba byo hewe turasenga nukuri Imana irakora ibitangaza bantu mwizera Imana abantu bari mu ngorane abantu bari babona ko badashobora kuba bo bivamo bizera Imana irahari hanyuma rero ndamara iyo minsi uko 11 kurahera aho ndakomeye sinkibona vya bindi uko 12 kuratangura narahantu nayimaze imisi navuye muhira ko nari navuze ati je nakize hari utuntu nasigaye ncuruza navuye muhira urumva ku iyo myaka yose nari njyamye muhira rero ariyo ndimva nasigaye ntonda nkava muhira nkagenda uyo munsi ndavuga ntori ikaramu yari korotse hasi nza numva ndababaye ukuntu ndavuga nti ibintu Imana nibiki canishiramwe ati reka ntahe ndabe nipime nmitana akantu muri pharmacy agatest uko sese nipime ega ndataha shitse muhira ndipima kujya mva byo kwa muganga karateze urusese bapimisha nza mbona utubiri yo ndata niyo nimana ntibibaho ntiwizeye ko mengo byoshoboka ko naragize ubwo nti Imana ibi wobinkore navuze nti Imana ibintu se wobinkorera ndandagira ubwo ndabika ega ndasubira ndasohoka ndafata bisi ndasubira ndagenda shitse mugabo ngira kwera ukuntu twe twarihebuye hari indirimbo yari imaze imisi yabaye muri YouTube twavuza yitwa baririmba ati sinzi kubigenza sinzi no kubikora rero mu rugo iwacu yari wazumva umwana yaririmbye twebwe usanga kuri ayiririmba yari sigaye ngira yari twari Imana ngira yashaka nyene ati yikorere nyene shitse rero aho nguma ndayishiramo ukwihera ndayisubizamo ukwihera ndayisubizamo muganda avuga nti bijya bintu nabonye ntingira nagize ukutariko handamanuka manutse canja kuri centre de santé bitwa ko bari banyabazi mu Kinanira kubera imperukaho mu bitaro uwaho ambonye ambwira ati ugarutse ukora iki nteka nti namahoro nta ugwaye hanabwa ntije nginje kugisha test grossesse acaragira ubwoba nti mwami Yesu ko mva bebazika yanje ara umutima urasanuka ati mwami Yesu mwami yo mana twoguhishimwe arasenga mbere yuko ayinkorera hanyuma rero niho amaze kuyikora sanga ndibongenze ni ibintu bigoye umva ikintu cyo gukira hamati kwibungenga ndavuga nti bwa wundi Imana iriho hari le 21 décembre aho ndakira narakize siyo kuronka umwana we baravuze ibaza abana b'abantu baravuze yuko ntashobora kuzosubira kuronka umwana Imana ikora igitangaza binyuranye n'ivy'abaganga bari bavuze Imana irahari Imana irabaho aho turonka ico kibondo Isaka uko nyene umwana w'umuhungu ariho ayo makuru umaze kuyabwira umugabo wawe wavyakiriye gutega Tade aje akubwira nibihe mwahoramwo akubwiye yuko afise yibungenze warizeye ko canke wibajeje ko yoba ari karakuremesha kugira ngo ibihe bihinduke ico gihe abimbarira wanashaka yaranterefunye sinari no muhira hama ndahora iyo hari ibintu cumenga ndazazaniwe ukamenga narabuze ico fata nico ndeka hama ndavuga ndataha ndabana nyereka naje vuga ni wawe nabanje byashoboka ninyereka iyo test kuko umuntu ashobora gusoma akaraba kuko bira indication biboneka hama mugabo rero kubera twari ico gihe cyose twaruko twari dufise twazutumbiza amatemonyage y'abandi ngene babohoka ngene bakira natwe twaratutuza kwizera tukavuga ati Imana natwe dukorera ivyo korera abandi rero ico gihe kubera twari twarize twabona ko bishoboka natawe nti ivyo yakoreye naka kumwe yarinda Daniel muri za ntambwe kumwe yazarazara nti natwe yaduhaye umubiri yatwibutse ibiratwibutse uko yego nukuri turakengurukira uwo mwana w'umuhungu yitwa Isaka irishura Eliyo Isaac
abo afise umwaka n'indwi Imana zibiri ishimwe cyane. n'agahungu kakubagana karatambuka yego nukuri nishimwe ku mana cyane yego. hariho abantu benshi bari ahatandukanye no munsi bafise ingorane kumbura hari nabo baba bafise ibibazo nk'ivyo namwe mwari mufise canke bafise ibindi bitandukanye batariko barabonera inzira batariko barabona ingene bo bisohoka. Reka mbere nce mpera cyane no kuri Belize, wumva wo babwira iki, ni giki wize, mbega ubuzima bwawe bw'ico gihe mu buryo bwo mu mutima nuno munsi Imana yakoze ibitangaza ikagukiza, bimeze gute? Woshobora kubabwira abariko baradukwirikirana kugira ngo nabo kumbure bagira ivyizigiro canke bagira ukwizera ko Imana ikora ibikomeye. Hari ico wumva wo babwira? nukuri nukubatera intege bakizera Imana kuko Imana irahari kandi irakiza. Kuko je nabaye mu bintu bitoroshe imyaka myinshi, nta Imana idakura umuntu. Nari mbabaye ku buryo burengeye, mugabo Imana irankiza. Nimugira ukwizera, Imana irabaho. Naho buri mu bintu bigoye bimeze gute, Imana irakiza. Reka duhe na Tade kumbure hariho abandi ba papa canke abandi bubatse bafise nk'abagore canke ugasanga ndetse hariho ibibazo biriko biraba kuri umwe canke ku wundi, nabo wumva bo babwira gute? Na cane cane ko twumvise ko by'ukuri wavyitwayemo neza cane mukabandanya mushigikirana. Nukuri ico nobwira abantu boba bari mu bibazo nk'ivyo twabayemo canke bisumbirije nkaho nuko bogumana bafatanye mu nda, kuko burya zijya ndahiro tugira isezerano tuvuga nk'abajejwe tuvuga isezerano rya sezerano tugirana ni isezerano rituherekeza mu buzima bwacu bwa misi yose, tukarinda dutandukana n'urupfu, tugatandukanya n'urupfu. Ariko rero nukuri twebwe twaje namwe hagufi, namwe rero birashoboka ko muba hafi y'abantu banyu, kandi nivyo duhamagariwe urukundo rwacu ntabwo ari urukundo kwanya gato, ni urukundo ruhoraho yego. Kandi nta Imana itokura, nta nayo itogushikana, uyizeye irakora, yamurika irakora, ikora igihe cayo. Mugabo turasabwa ko twebwe tuyihamagara ubudasiba, tuyihamagara umwanya wose kugira ibone ko natwe tuyinyotewe. Muri ico gihe nayo iraheze ikatwumva, ikatwitaba, ikatokura imitwaro dufise, ikayituremurura, hama tukashobora kuba abidegemvya, abejeje wari mu mahoro y'Imana. Mwakoze.